munsi twari turamutse dutereza amaso inyuma ku byashoboye kurangurwa mu mwaka uheze muri uyu mwaka w'amatora cyane cyane, tukaba rero twashimikiye kuri igikorwa kijanye n'ingene ibinyamakuru vyoba vyarakoze mu gushikiriza amakuru n'ibiganiro bijanye n'ico kiringo c'amatora, kuko nico gikorwa nyamukuru igihugu cose carimwo, naho hariho ibindi bikorwa vyariko birarangurwa. Turavye rero ingene ibimenyeshamakuru vyakoze nk'uko tumaze kubishikiriza, twasanze bakoze bisunga amategeko agenga umwuga, bakoze kandi bisunga n'amategeko ajanye n'ubuhinga bw'ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa. Ivyo rero aho byavuye nuko kuva haraheze nk'imyaka ibiri, kuva mu mwaka wa 2018 twumvikana twibutsa tuvugana ingene bokora muri ico gihe, tukaba rero muri rusange dushima ingene bakoze. Kuva amatora ataragera yimirije, haratanzwe ibiganiro vyinshi cane n'ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo bamenyeshe abantu ingene amatora atunganijwe, ikiringo cayo n'ingene bo kwigenza muri ico kiringo, cane cane mu kwirinda imvugo yohava ibintandaro yo kutumvikana mu bantu. Ikindi twashimye nuko ibinyamakuru bitandukanye vyarahaye ijambo abiyamamaza abariko barahiganwa kugira ngo bashobore gushikiriza imigambi yabo, maze abantu bashobore gutora bazi gutandukanya icatsi n'ururo kugira ngo batore imigambi myiza. Ikindi twashimiye ibinyamakuru nuko vyemeye gukora bikorera mu runani, kuko tubiri tuvurana ubupfu. Twarabonye yuko ibinyamakuru iyo bigiye hamwe biheza bigafashanya mu kwirinda ya makosha kumbure ikinyamakuru gikoze ukwaco conyene cohava kigwamwo. Vyarafashanije kandi mu gushobora gukwira igihugu nka cose, bigaheza rero bigahanahana amakuru yatorokanijwe n'abanyamakuru batandukanye, maze n'ikinyamakuru kidafise abamenyesha amakuru bakwiye benshi kirashoboye kuronka amakuru avuye mu mihingo yose y'igihugu. N'ibindi rero bitari bike, turavye n'ingene bagiye barafasha abantu amatora ariko aragenda, bitagenda neza bakabivuga, maze inzego zibijejwe zigaheza zikahaseruka. Aha mvuga cane cane nka rwa rwego rujejwe gutunganya amatora arigo seni. Ivyo rero tukabishima ko vyagenze neza, ariko rero ntihabuze utuntu duto duto twagiye turafatirako dukebura, kuko no muri urwego rujejwe kwirekerana ibinyamakuru ari ikintu gishasha cari cakozwe kijanye no kurungika abakurikirana ibinyamakuru ingene biriko birakora mu ntara. Bakaba rero barakoranye umwanya wose n'abari abamenyesha amakuru bari barungiswe mu ntara, kugira ngo igihe cose habaye akantu katagenda neza kugira ngo bace bakeburana hakiri kare. Vyagenze uko rero, tukaba twarashoboye gukurikirana ingene imyiyamamazo yagenze, ingene integuro z'amatora zimeze, n'ingene amatora yagenze nyezina, n'ingene mbere n'ivyavuyemwo vyagenze. Ivyo byose vyaramenyekanye, bigenda neza biciye mu binyamakuru bitandukanye bikorera ngaha mu gihugu, tukaba tubishimira kuri ivyo byose. Habayemwo kandi kuraba aho wa mugambi wo gutanga ikarata ndanga mu menyeshamakuru ugeze. Tukaba twasanze uwo mugambi uriko uratera imbere bimwe bishimishije. Dufatiye ku bantu bashika 1779 basavye iyo karata, twasanze abashika 1100 bamaze kwironswa, no kuvuga ibice biri hafi ya 62%. Ariko rero twarihweje dusanga hashobora kuba harimwo
abantu basavye iyo karata batakiri mu mwuga, bivuga yuko bamwe twibaza ko basigaye batarayironka, bashobora kuba badashika, bashobora kuba ari bake, bivuga yuko ico gitigiri ico rugero rwa 62% rushobora kuba rumaze kurenga. Uko biri kose twarakoze ibishoboka byose nko mwabikurikiranye kugira ngo bose bashobore kuronka iyo karata. Byagoranye nuko umuntu wa mbere yari yahawe gutunganya ico gikorwa agihabwa n'abarongoye ibinyamakuru atashoboye kubikora neza nkuko twavyifuza, hanyuma rero ico gikorwa kikaba cavuye gihabwa wundi, uwo nawe tukaba dushima ingene ariko arakora, kikaba ari naco gituma mbere abamenyeshamakuru bose bari bagenywe kugira baje gushikiriza ingene amatora ariko aragenda bashoboye kuronka izo karata ndangamenyeshamakuru. Abasigaye rero nabo ico twabonye nuko hariho ababifashe minenerwe, tukaba twaboneyeho n'akaryo kubatera kamo tubakebura kuko ikiringo kitegekanijwe n'itegeko kugira ngo abamenyeshamakuru bose babe baronse iyo karata caraheze, mbere kiramaze no kurenga. Tukaba rero twumvikanye yuko imbere y'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icenda atamumenyeshamakuru azosubira kwitwa umumenyeshamakuru ngo agende ku rubuga kore adafise iyo karata. Tukaba twumvikanye rero ivyokorwa kugira ngo muri iki gihe gito gisigaye abavyifuza bose babe baronse iyo karata. Iyo karata itekanijwe n'itegeko, niko biri ngaho iwacu, niko biri no kw'isi yose mu bindi bihugu byose, eka mbere n'igihe abamenyeshamakuru basabye kuja gukorera mu kindi gihugu basabwa kubanza kwerekana iyo karata. Byumvikana yuko rero umuntu atayifise ataba ari umumenyeshamakuru akwije ivyangombwa. Tukaba rero twobasaba kwihuta muri akanya gato gasigaye kugira ngo bose bazironse, ntihagire uzohavagira ibibazo kubera yabifashe minenerwe kubera ataronse iyo karata. Iyo karata nkuko yitwa ni karata ndanga mumenyeshamakuru. Umuntu rero atakira umumenyeshamakuru yagiye gukora undi mwuga, iyo karata ni ngombwa kwaheza agaca ayisubiza ikinyamakuru yahora akorera, naco kigaca kiyizana muri iki kigo kijeje gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora, hanyuma uyu muntu aca agenda akore uwo mwuga wundi, nimba nawo usaba ko abafise ikarata imuranga ayironswe, mugabo yoye kugira iyo karata ndangamenyeshamakuru atakiriwe. Niko rero amategeko n'ingingo zafashwe bibitegekanya. Tugasaba rero wese yayironse akaba yaravuye muri uwo mwuga ko birashika yoheza akayisubiza kuko atakiri umumenyeshamakuru.